Yesu ashimwe kandi reka twabaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dushimira Imana yatugiriye neza yaduhaye aka kanya ngo tube turi hano aho kwaya masaha nyene ariho Imana yashimye ko jewe na wewe twumviriza ico Imana yaduteguriye uno munsi, aho ngomba kuguhamagarira kudasamara no kuguma ku mwanya wawe. Kuba washitse hano ntiwabitomboje, ariko ni Imana yabikunze irakuvyura, hama mpwemu wayo yera arakurungika ngo ushike hano ufatikanye na rino koraniro ry'uno munsi. Yesu nashimwe cyane. Dufise bene data bamaze kudukorera mu butumwa bwiza, baririmbyi batubwije ijambo ry'Imana ryo gusenga baciye hano, aho abakozi b'Imana korale Mugisha batwibukije ko tukwiye kumesura imvune zacu, tumesure imvune zacu mu bikorwa byose dukora, twamwe tugavye. Aho bene data kandi bo muri ndaramirije batubwiye ko dukwiye kwama twiteguye, Yesu ari ku rugi, hanyuma badukebura batubwira yuko inyuma y'urupfu atagakiza. Yesu nashimwe cyane. Dushimira Imana rero ko yabikunze ngo tube turi hano. Nanje ku mazina kumbure harimo umushitsi umwe canke babiri, ni BUKENE Dieudonné, nkaba ndi umwana wa rino shengero kandi nkaba ndi umwe mu barongozi ba rino shengero, nkaba nkorana n'abandi batama. Dushimira Imana rero ko yabikoze. Amajambo Imana yashize ku mutima wanje n'amajambo umutwe w'amajambo uvuga ngo umubano w'abantu n'Imana uko ukwiye kumera. Umubano w'abantu n'Imana, twebwe twakijijwe, twebwe twamenye Imana uko twari dukwiye kumera, uko twari dukwiye kwigenza, uko twari dukwiye kwifata. Urufatiro kandi nashizeho ruvuga ngo dukorere Imana umwanya ukiriho. Iyo abantu bamaze kugenda ukundi, hari igihe bibaza ngo igihe kiguma ari plastiki kitahera. Mugabo twari dukwiye gukorera Imana tugavye, tuzi ko turi ku kivi, tuzi ko turi ku tashi Imana yaduhaye, hama tukabikora tunyarutsa kuko igihe ari gito. Umwanya wari wose nkuko bene data babivuze ushobora kuva mu mubiri canke n'ubu Yesu yogaruka, mugabo bumenye ko inyuma y'urupfu atagakiza. Imana idufashe cyane. Reka rero turongogwe n'aya majambo dusaba umukozi w'Imana Patrick ashike hano adusomere aya majambo ari mu Migani igice cya 3, ahere ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 10. Niho harimo imirongo mike Imana yashize ku mutima wanje, nashaka kugira ngo tuvugane mu ncamake. Turamuhaye ikaze. Imigani igice cya 3 duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uvuga ngo umubano w'abantu n'Imana uko ukwiye kumera. Mwana wanje, ntuze wibagire ukwigisha kwanje, ariko umutima wawe witondera amabwirizwa yanje, kuko bizokongera ko iminsi myinshi n'imyaka yo kuramvya ubugingo n'amahoro. Ubuntu n'ukuri ntibikuveko, ubifundike mw'izosi ryawe, uvyandike ku gisate n'ico mutima wawe. Niho uzobona gushimwa n'ubwenge bushitse mu maso y'Imana n'abantu. Wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Ntukiyite umunyabwenge wewe ubwawe, utinye Uhoraho uve mu bibi. Ivyo bizogutera kunonoka mu mubiri no kugira umusokoro mu magufa yawe. Ubahishe Uhoraho ibintu vyawe, ubone umushuzo w'ivyeze vyawe vyose. Niho ibigega vyawe bizokuzura vyongerekane,
kandi n'amato yawe azosesekara imitobe. Amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana kudusomera. Mu bigize umuntu nta gukorera Imana kurimwo. Niko tumeze, niko abantu bameze. Kandi ivyo nta wundi abizana mu bisanzwe. Twebwe nk'abakijijwe murazi twagiriwe ubuntu n'Imana, turihana, turasenga Imana, turihana vy'ukuri. Mugabo mu bigize umuntu Satani aza adukwega atwibagiza igikorwa Imana yadushize imbere. Imana idufashe cyane. Hari igikorwa Imana yadushize imbere cyategerezwa gukora jewe na wewe twamenye Imana. Twategerezwa gukora kugira ngo igikorwa cy'Imana giterekeje imbere. Nugukora ibikorwa vyayo, nukugendera mu nzira zayo, nukugendera mu mabwirizwa yayo, nukugendera mu byo yakoze no mu byo yavuze. Jewe na wewe twihana dukijijwe, hari ivyo Imana yaduhamagariye gukora, kandi hari ivyo twasezeranye, hari ivyo Imana yaduhaye, kandi natwe ubwacu tuvuga tuti turafise igikorwa kanaka iki mu gukorera Imana. Mugabo Satani uwe icyo atuzanira ni giki, nuko uko umuntu ameze yamashaka kumusokora mu gikorwa cy'Imana. Ukazusanga turabantu tuguma mu ntege nke, turabantu tudashaka ku gikorwa cy'Imana gitera kije imbere. Imana idukoresheje twebwe, Imana idufashe cyane. Umukozi w'Imana rero uyu mwanditsi w'imigani aravuga ati mwana wanje ugerageze witondere amabwirizwa yanje, witondere aya majambo ngo ntuze wibagire ukwigisha kwanje, ngo amajambo yanje uzuyashire ku mutima wame uyitondera. Amabwirizwa yanje ni wayitondera ngo bizotuma ibyo ukora byose bigira ikimazi, biramba, bizotuma nawe ubwawe umara igihe uramba, no kuvuga wama ugirirwa neza. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo uyu mwanditsi w'imigani yayanditse kugira ngo nanje kugira ngo jewe nawe uno munsi atugirire ikimazi, atwibutse umuntu niko ameze. Ni kenshi tugenda uko ijambo ry'Imana tugenda ibinyanye nuko ijambo ry'Imana rivuga, ukazusanga twitwara kutariko. Intege nke ziri muri twebwe, ukugenda nabi kuri muri twebwe, kandi twaramenye Imana. Imana imaze kutwita umwana, nukuvuga Imana n'umuvyeyi wacu, kandi ko ari umuvyeyi arafise ibyo yatugeze ngo jewe na wewe dukore. Mugabo no munsi sibyo turimwo, uzusanga umuntu yitwara kutariko. Uyu mutwe w'amajambo rero urufatiro twashizeho rutubwira ngo dukorere Imana umwanya ukihari. Mu gihe Satani aza akakwereka imyitwarariko y'ivyo urimwo bitari ivy'Imana, y'ivyo ujamwo, y'ivyo ugenderamwo, y'ingene wifata bitari ivy'Imana, nta kindi abashaka ko ukora, nuko abashaka ko akwimbira icobo, agashaka kugukura muri burya buntu bw'Imana urimwo, agashaka kugutesha ajya amabwirizwa kijya kivi bijya bikogwa Imana yagushize ko yaguhaye. Ukiziba amatwi, Satani akakwereka ko ukwiye kuja mu vyawe. Ivyo navyo ijambo ry'Imana rivuze ngo nituvyitwararike, dushire imitima ya dushire ijambo twahawe n'amabwirizwa twahawe ku mitima yacu, ngo bizotuma turoranirwa kandi bigenda neza. Kuri umurongo wa 3 ngo ubuntu n'ukuri ntitubiveko, ngo tubifundike ku mazosi yacu, bigumane natwe, bigendane natwe. Ubwo buntu twahawe n'Imana nitubushire kure yacu. Nimba dushaka kuramba, nimba dushaka kubaho, nimba dushaka kugendera mu nzira zo kugororoka, nimba dushaka kugendana n'Imana, nimba dushaka kugiranira imigenderanire n'Imana ngo ihinduke ibe myiza, nuko tuguma mu buntu bwayo. Yesu nashimwe cyane. Birababaje kandi n'amahano kandi n'uruhombo n'umubabaro, wewe na jewe, wewe nk'umwana w'Imana umaze kudashaka kubana nayo, udashaka kuba mu nzira zayo. Birababaje. Ivyo bizotuma imigenderanire yawe n'ivyo ukora, n'ivyo wirirwamwo, n'ingene wigenza, n'ivyo ukora mu muryango, n'ivyo ukora mu rugo rwawe, n'ivyo urimwo mu kazi, umaze kudashaka kugiranira imigenderanire n'Imana, ivyo ukora byose nta kizovamwo. Ngo ubuntu rero n'ukuri nitubiveko. Hari agakiza twaronse, hari ingene twigishijwe, hari ico twamize, hari uko tumeze twabihawe n'Imana.
ijambo ry'Imana rivuze ngo tubigenderemwo, tubigumye ku mazosi yacu, tubigumye mu mitima yacu, tubigende biba ari byo bituganza, turi mu kazi biba ari byo bituganza, turi mu bikorwa dukora, ubuntu bw'Imana bubane natwe, buba ari bwo budusunikira mu bikorwa vyayo, butwigishe ku murango no mwijoro, buturongore, butuzigame, ngo ubwo buntu n'ukuri twaronse, akagwa kiza twakiriye, uko kuri twamenye tugukuye mu ijambo ry'Imana, ngo bigume ku mitima yacu, tubizirike ku mazosi yacu, kibi ikintu cacu. Yesu nashimwe cyane. Ku murongo wa 5 ngo wizigire Uhoraho n'umutima wawe wose, ngo kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Nagenda kubwire ko birababaje cyane, hari igihe wewe Satani aza akaguhenda, akagukwega, akakwereka kuri umunyabwenge, akakwereka kurusha abandi igitambukiro, igitinyiro, icubahiro, uko wifata, akaca avuga ati ubu bwenge mfise nta wundi muntu abufise, ukamenga wo bwishimikiza, ukamenga ukuri nuko umeze, si Imana yabikoze. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana rivuze rero ngo wizigire Uhoraho wewe muntu, wizigire Uhoraho wewe muntu wamenye Imana, ngo umutima wawe hamwe n'umutima wawe wose ntihagira handi uja, bifate byose n'ubwenge bwawe bwose, wizigire Uhoraho. Yesu nashimwe cyane. Umenye ko Imana yoyo nigufise mu kiganza, nimba wavyutse, nimba ufise imyaka iyo ufise, nimba ukiriho, nimba uri mu muryango umeze ukuraho, nta bwenge bwawe wakoresheje, nuko Imana ariyo yakuzigamye. Iri jambo rero rivuze ngo wizigire Uhoraho n'umutima wawe wose, ngo kandi mu byo ukora, mu byo ugira ikizira, ntiwishimikize ubwo bwenge bukufise, ngo werekane ko ari ikintu gikomeye cyane, werekane ko uko Imana yakugize atawundi yobigirira, werekane ko uhambaye, uve mu buntu bwayo. Erega hari abantu bakurikije uko bameze, uko Imana yabagize, ivyo bikaca bibasokora mu buntu bwayo, bikaca bibasokora mu buntu bw'Imana. Erega ivyo turabibona hano turabibona ni mu bantu kanaka, mu badukikuje, turabibona mu ngo zacu, turabibona mu miryango, turabibona mu ruvyaro tuvyara. Ukaza usanga umuntu ashaka kwishimikiza uko ameze, akibaza ko uko ameze atari Imana yamugize uko. Rero iri jambo riduhamagariye kumenya ko twebwe dukwiye kwizigira Uhoraho n'imitima yacu yose, ngo kandi ntitwishimikize ubwenge dufise, kuko ubwo ni Imana yabuduhaye. Kunamika amaso kandi mu gitabo turabe ku murongo w'indwi, aho uyu mwanditsi yabanije kuvuga ngo ntukiyite umunyabwenge, wewe ubwawe utinye Uhoraho, uve mu bibi. Imana idufashe cyane. Wewe na jewe ibyo wogira byose, isubira nyuma byose, icoza kigusokora mu by'Imana cyose, ngo ntukiyite umunyabwenge. Gerageza mu byo ukora, tinya Uhoraho, hamutandukane n'ibibi. Imana idufashe cyane. Birababaje ingene abantu bizeye Imana, abakozi b'Imana, abana b'Imana, Satani aza kudukwega, ukazusanga nitwe abantu tuvuga nabi, nitwe abantu dukora ibibi, nitwe abantu twitwara nabi, nitwe abantu dufise ingene twitwara, mugabo binyuranye n'uko Imana yaduhamagaye, binyuranye n'ivyo Imana yavuze. Birababaje cyane. Kuri uyu murongo w'indwi rero, aya majambo atubwira ngo nitukiyite abanyabwenge mu byo dukora byose, ngo dutinye Uhoraho kandi tuve mu bibi. Iyo Satani ashaka kukwereka ko atamana iriho, iyo Satani ashaka kukwereka ko umuntu akomeye mu bintu, hari ibyo ufise, hari ibyo ufise bitandukanye n'abandi, umenye ko aba ari karagukwegera mu bibi. Ijambo ry'Imana rivuze rero ngo twizigure Uhoraho yatugize uko turi. Yesu nashimwe cyane. Muri uko kugenda kose rero, tureke kuja mu ntege nke, tugendere mu nzira zayo, dutandukane n'ibibi. Kuri uyu murongo w'icenda hatubwiye ngo wubahishe Uhoraho ibintu byawe, ngo bona n'umushuzo w'ivyeze byawe byose.
ndasubiramo uyu murongo, wubahishe uhoraho ibintu vyawe ngo bari umushubuzo w'ivyeze byose. Imana idufashe cyane. Birababaje cyane, umukozi w'Imana ariko aratangaza hano yavuze ati mbega twebwe aha birakwiye miliyoni 21 kugira ngo dukorere Imana, dukore ibikorwa vyayo. Ati ngaha turazifise, erega bavyemeye ni bake, hariho abandi baciye bahigima. Turazifise nyene, mugabo kuba tuzifise ni kimwe, mugabo kuzitanga ngo zikorere Imana n'ikindi. Imana idufashe cyane. Iri jambo rivuze rero ngo twubahishe uhoraho ibintu vyacu n'ivyo dufise, natwebwe ubwacu twubaha uhoraho, tubizane bikorera Imana. Yesu nashimwe cyane. Hari rero wibaza muri ivyo vyose Imana yaguhaye, ukibaza ngo hari icyo ufise ciwawe. Ikintu na kimwe ufise byose n'ivyo uhoraho. Yesu ashimwe cyane. Nta kintu na kimwe ufise. Kuri uru murongo w'ikenda rero hatubwiye ngo wubahishe uhoraho ibintu byawe byose, atana kimukuyemwo, ngo bona umushuzo w'ivyeze vyawe vyose. Nta kintu na kimwe ufise atari icyo uhoraho. Nta kintu na kimwe ufise atari icyo uhoraho. Ikibabaje rero Satani adukorera tugasanga tugize ingorane, kandi n'igikorwa c'Imana ntigitekije imbere, giteye cononekara. Ivyo ufise byose nawe ubwawe uruhoraho, ukanka gutera intambuko ngo uze mu bikorwa vyayo, ukabona ko wogenda mu bindi kuza ngo uje ku kivi Imana yaguhamagariye ntuboneke. Birababaje cyane. Uravye iri shengero turi, wiyumvira ko ari twe twese, ugira bose hariho abantu turi kumwe hano bamwe basenga kuwa Mungu gusa, arabakiriso bo kuwa Mungu gusa, hagati mu yinga bataza ngo bubahishe uhoraho umutima wabo bose, bumviriza ijambo ry'Imana kandi umwanya bawufise. Hariho abadashobora kuza kubw'impamvu z'akazi, no kuri ibyo turavyemera, mugabo wewe na jewe dufise iyo mwanya ko hagati mu yinga ariho twakirira ijambo ry'Imana. Uwo ari we wese akavomererwa akaronka ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo twubahishe uhoraho ibintu vyacu vyose, ivyo dutunze, ivyo twaronse, n'imitima yacu no kuyizana yose ngo tuyishorere kumviriza ijambo ry'Imana. Ngo ivyo bizodufasha kuramba, bizodufasha kuba turi mu buntu bwayo. Yesu nashimwe cyane. Noneho se ho twibereye, mbega bizokunda ko dutanga ayo mahera? Bizokunda ko dukorera Imana muri ivyo bikorwa? Ntuza ngo wumvirize ijambo ry'Imana. Iri jambo riduhamagariye ngo hamwe n'imishuzo y'ivyo dufise byose Imana yadukoreye, nimba ugenda guca amafaranga, nimba ugenda gukorera Imana, twebwe niho yazana ngo uyaduhe, ngo abari yatwambika canka gatugaburire. Ijambo ryatubwiye ngo ivyo ufise byose nta na kimwe gikwiye kuvamwo. Umutima wawe nuze wumvira ijambo ry'Imana, ubuntu bwawe icyo Imana yagukoreye nuze tera intambuko wumvira ijambo ry'Imana. Ivyo ufise byose tera intambuko, kuko Imana ariko aravuga ry'amafaranga twe tubona turavye mu kwizera, kandi turavye n'ingene turi. Imana idukoresheje twobikora, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Mugabo kuguma utayatanga, kuyagira ni kimwe, no kuyatanga ngakorera Imana n'ikindi. Kandi kuba mu by'Imana ni kimwe, no gutera intambuko ngo ugendere mu mabwirizwa Imana yaduhamagariye n'ikindi. Nico gituma tuguma dusemerera, nico gituma tuguma tubabwira ati nimuze muje ku kivi, muve mu ntege nke. Ngaho Satani ariko atwimbira icobo, ngaho Satani atugirira nabi. Reka guta umwanya, nimuze mu buntu bwayo ngo mumvize ijambo ry'Imana. Reka guta umwanya, reka kuja mu bibasamaza. Ikibabaje nuko ngo twitwa twarakijijwe. Hariho abantu bidashoboka ko baza kumva ijambo ry'Imana, atani ibindi bikorwa barimwo, bari kumarigara, bari mu bindi bintu bibasamaza. Ijambo ry'Imana riduhamagariye ngo twese nituze, tuze twumvirize Imana, twubahishe Imana ibintu byacu byose, atana kimwe dukuyemwo. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo rero yaduhamagariye kumenya ico dukwiye kumera, uko dukwiye kumera n'ingene dukwiye kwitwara twebwe abamenye Imana. Ndushobora kuzokora cya gikorwa ngo ukore igikorwa c'Imana, ngo ijambo ngo igikorwa c'Imana giterekeje imbere, utaza kumviriza ijambo ry'Imana. Ngwino, kuko wewe uko uhagaze kose uri ubutunzi bw'Imana. Imana idufasha cyane. Aho wohonyora hose, naho wogendera hose, nimba waryamye ukavyuka, nta bushobozi, nta kintu na kimwe wewe waterereye, uri ubutunzi bw'Imana. Ngo wumvirize iyo Mana.
iryo jambo ry'Imana duhamagarira ngo ntuze wizigira Imana. Imana yiteguye kukugirira neza. Hanyuma niho uzofata ibyo ufise byose uvuga ati mu mutima wanje, mu bwenge bwanje, mu byo ntunze, mu byo nkora nibize bikorera Imana. Imana idufasha cyane. Twagire turangize ndakubwira wewe utarakizwa, ndakubwira wewe wamaze gukizwa icyo ukwiye gukora. Reka dusamo amajambo y'Imana. Tuzingurura hanyene mu migani igice ni cya 4. Reka dusome aya majambo duhereye ku mirongo 23. Imigani 4:23 turageza 27. Hatubwira ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, ngo kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Wikure ko kanwa kagoreka n'iminwa ihushagirika uyishire kure yawe. Amaso yawe atumbere imbere n'ibigohe byawe byerekeze imbere yawe. Usene inzira y'ibirenge byawe, ngo kandi ingendo zawe zose zitungane. Ntugatambamire iburyo canke ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Imana idufashe cyane. Aya majambo n'amajambo avuga mu Kirundi cyumvikana. Wewe muntu wakijijwe, kura ikirenge cyawe mu bibi. Amaso yawe ngo reka kuyarabisha hirya no hino, tumbereza. Menya ati jewe narahamagawe, reka kuja mu bindi, tumbereza. Reka kuja mu ntege nke, tumbereza. Ngo rinda umutima wawe, ngo kuko niho ubugingo bwawe bududubiriza. Ureke gusamara, inyuma y'urupfu ntagakiza. Imana idufashe cyane. Sena inzira zawe mu byo ukora, mu byo wirirwamwo, ingene wahamagawe. Sena inzira zawe, umutima wawe uwurinde ibibi, kandi nawe ubwawe wirinde kuba mu bibi. Niko ijambo ry'Imana litubwiye. Wewe utarakizwa turi kumwe hano, birashoboka ko waje nk'urengana, mugabo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo inyuma y'urupfu ntagakiza. Muri kano kanya wewe nturi kijuju canke ngo wiziba amatwi ngo aya majambo ntaba ariko aravugwa ngaha. Ngwino wakira agakiza, wakira ijambo ry'Imana, wakira ubuntu bw'Imana bugendane nawe. Umenye ko igihe kigeze wemere gukorera Imana mu mwanya wawe urimwo. Ureke guta umwanya, ureke gutakaza ubuzima. Korera Imana, wakira agakiza umwanya ukiriho. Ndaguhamagaye muri kano kanya. Kuri wewe wasubiye inyuma, fata ingingo ubaze umutima wawe. Nagenda gusabe duce bugufi. Abaririmbyi bakiza, wewe wirabe ushake kureka kundaba jewe, kuko jewe uranzi. Ureke kuraba uwo mwicaranye. Hari byinshi watakaje, hariho amarigara menshi wirirwamwo agutesha umwanya wo kuja mu bikorwa by'Imana. Hari ibyo wategeza gukorera Imana uguma ubibitse. Uri mama kabufunike, uri papa kabufunike, ataco wikura. Utazi gukorera Imana icari cyo, bitsa korera Imana, kuko ngo niho ukuramba kwawe kuzoboneka. Korera Imana. Ndaguhaye ikaze rero wowe muntu utarakizwa, umenye ko umwanya uza kuza, umwanya ugiye ntuzogaruka. Ko washitse hano ukaza ukinjira ugasenga Imana, vugana n'Imana, umutima wawe wakira agakiza. Uvuga ati Imana ndaguhisemwe, jewe sindi kijuju, sindi impene, sindi kintu kitumva. Iri jambo ko rivuzwe ngo dusene inzira zacu, turinganize inzira zacu, turinde imitima yacu, niho ubugingo bwacu bududubiriza. Uyo mutima utarakira agakiza, uhitemwe uvuga ati Imana ndakwakiriye. Bene databakiririmba, ubaza umutima wawe.